toujours au sein de la catégorie texte, il y a une lauréate qui a produit un poème sur le changement climatique. Il s'agit d'Annie Ginette Akiman. Ginette, la nouvelle poète. On appelle une poète? Alors, il faut me comprendre. Alors, une nouvelle artiste, Ginette. Des applaudissements pour Ginette. ibiganiro byacu abantu mwese mwifuza muri ko murubaka amazu abantu mwese muri mu ndangakaranga tubibutsa neza Korikabe iri kuganya Korikabe niki Korikabe ni societe iraho ikora ibintu by'akaranga igira ibintu by'amasaro yo muzo n'ahandi utazoyisanga ari kuri mu Kigobe afashe ku Mutoyi rero ariko uyu turi kumwe na Korikabe uyu mwanya turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane umwigeme yatweretse ibintu bimeze neza cyane yarose n'agashimwe ariko rero turashaka kumenya ku gashimwe yarose n'agashimwe waki n'agashimwe kajyanye n'ibiki ko twabonye bamukuru mu bandi bigeme benshi akaba aribo bahagurutsa rero tugira tumuhe ikaze kuri TV Amayagwa atubwire uko nido yuko uzagenze turabakiriye ni Amayagwa TV muri umwanya mko muvugana na Vivier la Familia kuri mikro turashaka rero kumenya amazina yanyu nitwa bande amazina yanje ni Akimana Agije nabasanzwe niga kuri SOS Herman Miner uno munsi tubasanze mu kigo cy'abafaransa CCF rero abonye muri mu bintu bya mbere twatangiye kubona ibintu by'ama-image abantu bavuye bambere mu kwandika ariko mwebwe rero sinatahuye agashimwe mwaronse rero abakunze Amayagwa TV bashaka kumenya agashimwe waronse n'agashima kiki hanyuma bwa mbere kubishura agashimwe naronse ni meilleur texte muri catégorie ya compétition organisée par Yaga en partenariat avec l'UNICEF. Thème ikaba yari la protection de l'environnement et le développement de la petite enfance. Hama agashimwe naronse nanje ni komeje kubabwira hanyuma igituma naronke ubwo baguzwe mu bandi nibaza ko rupagiriwe no kuza gupresenta texte yanje imbere nkayibasomera ego wiyumvise gute wonye baguhagurutsa mu bandi bigeme bose natangaye kandi numvise umengo ndaryohewe ko igikorwa cyafashe umwanya munini ni ibintu bibakiye tubona buri munsi mu buzima tubayemo kumva rero noca imbere nkabivuga imbere y'abantu bariko baranyumviriza baneze amatwi ubuzima ndafise uruhara ndafise ikibanza gukingira uyu mwana ari menacé par le changement climatique tuguye kuhaje kwanza kubera kuronka agashimwe si ibintu bisanzwe hajya muri urabona ukuntu twari tungana hajya muri sare twari benshi hajya harimo abantu bifuza gushika ku ntambwe ugezeko ariko rero turashaka kumenya agashimwe waronse mu kibanza cya kangahe nibaza yuko icya mbere mugabo hari amakategori muri texte je kategori narimwo naronse ikibanza cya mbere kuhaje kandi Amayagwa TV tuguma tukubwira kuhaje kubera twatangaye rwose rero turashaka ubwire abantu bashobora kuba bafise ubuhinga ubugufise ariko badashaka kubugaragaza imbere y'abantu kugira bashike ku ntambwe ugeze ku bo babwira iki Je crois que le talent c'est un cadeau iyo kumizamo ukayinyegeza ukanka ubwoba bwawe honyine uri kupriva abantu de facette beauté uri kutwora kupriva kumenya le talent ni je
umukunzi w'Amayaga TV reka tumushimire cyane yakoze kuduha umwanya tuyage nawe ni byiza cyane ariko tubandaye tumukuhaje nahagarike kugira nzira ariko aracamo n'inzira imeze neza mu gihe yumvise impanuro z'abantu bamukurira reka tubashimire cyane yari Vivien Ndayikeje ushake ubite Vivien la Familia Amayaga TV tubasubira kandi tubatumire kuri Polycarbe muze mushike muri Polycarbe babakire ufite ikibazo cy'intebe zo mu nzu ushaka kugura ibintu by'ibisharizo byo mu nzu ahandi amfasi ya motori mu Kigobe tuzobasanga ibintu byinshi karibu cyane abakunzi b'Amayaga TV ciao ciao